Mwumvise Yesu atubwira ni tuzane imitwaro yacu azaturuhura. Rero iyo mitwaro mufise ni muyimushikirize. Nimba ari ibintu vyawe bitagenda mu buzima jiwiwe kuko niho zoronka byose. Nimba hari ingwara zikuremereye urumva na handi zizokirira niwe akiza ingwara. Je naciye mu bintu byinshi cyane. Harageze igihe ndi muri Afrika y'Epfo ndibuka naciye mu bikomeye naragize imvune biranga ko nkira. Narivuje ahantu hose hashoboka ariko sinarose gukira. Nagiye mu ndababwiza ukuri nagiye mu bafumu benshi ariko sinarose gukira. Baramfasha ati akira wisige ku maguru wisige hehe. Nagomba nabahanure mwebwe mko murakira umupira amaguru. Bijya bintu naco bizowafasha. Birashobora gufasha umunsi umwe iminsi ibiri ariko mu buzima bwawe bw'imbere uzosanga ntadusigaranye kuko Satani na mahoro atanga. Kuko na mahoro ashaka guha kuko nawe nyine yafise. Icyambere kwanza uwizeye Imana ukamwakira Yesu umwami n'umukiza. Icyambere aguha na mahoro mu mutima. Ico gihe nakina muri Afrika y'Epfo uyumvire. Hama ndakina umupira w'amaguru mugabiranga bigeraho magarika fise umuryango fise abana umugore vuga none tuzobaho gute. Sinashobora gukina nagiye kwa muganga baraba nangora ni mufise muga sinashobora gukina ariko naragira ubuntu narumvise ubutumwa bwiza cyamvuga nuko nase gukira none nirukire ndiyumviraho no kwirukira nirutse ku baganga bikirundi ndabura ndiruka ku baganga bikizungu ndabura umva nabahanze ari ahantu hamwe naragegeze reka ngerageze ku mwami Yesu nawo ndabe ko bikunda mugabo igiye gusana namwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwanje bwose bwaciye buhinduka. Icyambere naciye ndonga amahoro mu mutima. Imana yagicubahiro nagomba ndabasaba tibikomera amashi. Je mu mazina yanje nitwa Nsabiyumva Frederic ndibaza ngaha hari bamwe babanzi ngaba ndumukinyi serukira gihugu w'inamba mu rugamba nkaba nginira n'umugwi wa Vasteras wo mu gihugu cyo muri Sweden. Ubu ngaha mu karuhuko nashimye yuko noza mu kino kibanza kubatemberera kugira ndabaramutse nongere dusangirire hamwe umunsi mukuru wa Noel. So kuri izo mpamvu rero nico gituma twaje ngaha anye naje ku izina rya Fondation Nsabiyumva Frederic. Ino fondation nayumviriye kuva kera kuko nari mfise ikintu muri jewe cyo gushaka gufasha cyane cyane ko nakuriye ngaha nyene mu Burundi kuko ndaje nabaye imyaka myinshi mu mahanga ndazi ingene ibihugu byo mu mahanga abantu babayeho ngaho iwacu nabonye yuko mu vy'Imana yamezagije sino vyisangiza jenyene ni naco gituma navuza ni uno munsi nje ngaho kugira dusangire uno munsi mukuru wa Noel. So kuri izo mpamvu rero ari twabazaniye kugira duhimbaze umunsi mukuru wa Noel no kuri match nagomba nkeze abashoboye gutsinda ukino guno munsi mugana imazi za kivandimwe n'abasinzwe ni mucika intege kuko nanje ndumukinyi umupira ndabizi ivyo umupira uko bimeze hari ugutsinda hari ugutsindwa hari kunganya kuri ubu rero abasinze n'abasinzwe bose hari agakemanye twabateguriye tuza kubashikiriza mu kanya. None ko twaje kuno munsi mukuru wa Noel urumva kuko je ndibuka kera nkiri umwana hageze umunsi wa Noel umva mutama we arabizi yasanga yaduteguriye sapin de Noel tugahimbaza kana Yesu kavuze mugabo hari ikintu kihanini kikuru kiri nyuma ya kana Yesu nico nashase kubabwira muno mwanya kuko igihe Yesu yavuka urumva umarayika yaragende abungere ababwira inkuru nziza yuko umwami Yesu ko yavutse. Nagomba ndababwire hari ijambo riri muri reka ndabasigurire hari ijambo riri muri Luka 2:9 gushika kuri 10. Umumarayika nuko umumarayika w'umwami Imana abahagarare iruhande ubwiza bw'umwami burasayangana impande zose bagira ubwoba bwinshi hama
marayika arababwira ati nimutinye dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzoba ku bantu bose. Haleluya. Urumva umumarayika yabwiye abungere kubera iki yacaguye abungere? Yari gucagura ababosi, abatunze, abari mu mabiro. Mugabo yacaguye abungere. Wo kwiyumvira kubera ko umumarayika yacaguye abungere? Ni kuvuga yuko umwami wacu Yesu Kristo adacagura. Nibivana n'ivyo ufise ahuba n'ivyo ubayemo. Urumva umwami Yesu Kristo twese imbere yiwe turangana. Urumva nimba ivyo ducamo twese, nimba mufise ibintu bibaremereye, nimba mufise ibibatukoze ku mutima, na handi mwobikirira atani muri Yesu, kubera wewe nacagura. Urumva wewe nacagura, kandi yaje ni naco gituma yaje kugira adufashe ino mibabaro, kugira imibabaro tuyikore ayiduture. Kuko hari ijambo rivuga muri Matayo umurongo 11 umurongo wa 28 gushika ku 30 uvuga ati mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhure, hama mwemere kuba abagaragu banje, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi nohereje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanyu utaremereye. Haleluya. Mwumvise Yesu atubwira ni tuzane imitwaro yacu azaturuhura. Rero iyo mitwaro mufise ni muyimushikirize. Nimba ari ibintu vyawe bitagenda mu buzima jiwiwe, kuko niho zoronka byose. Nimba hari ingwara zikuremereye, urumva na handi zizokirira, niwe akiza ingwara, kuko niwe yaturemye, niwe yaremye ijuru n'isi. Ni kubigo navure uno wabwirani nitwegere uyo mukama Yesu. Ni naco gituma duhimbaza umunsi mukuru wa Noeli, kuko twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Igihe yaza mu buzima bwacu, yaje gusa afise mission imwe yo kuducungura, yo kuturuhura, yo kudukiza, yo kuduhoza mu mitima. Niyo mission yaje adufitiye. None urumva ujya marayika yagendeye abungere, nanje no munsi nje kubabwira burya butumwa bwiza ujya mu marayika yabwiye abungere, nijo nanje kubashikiriza kugira namwe mwakire uyo mwami Yesu aze mu buzima bwanyu, ababere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanyu. Ibindi vyose azobagendera, azobaruhura, azobatabara. Buno bukene buri nga mu gihugu cacu azodutabara. Nankeka jewe ndashaka kubacira mu mayanga mu byo naciyemo. Je naciye mu bintu byinshi cyane. Harageze igihe ndi muri Afrika y'Epfo, ndibuka naciye mu bikomeye, naragize imvune biranga ko nkira, narivuje ahantu hose hashoboka, ariko sinaronse gukira. Nagiye mu ndababwiza ukuri, nagiye mu bafumu benshi, ariko sinaronse gukira. Baramfasha ati akira wisige ku maguru, wisige hehe. Nagomba nabahanure mwebwe mko murakira umupira amaguru, bijya bintu naco bizowafasha. Birashobora gufasha umunsi umwe, iminsi ibiri, ariko mu buzima bwawe bw'imbere uzosanga atadusigaranye, kuko Satani na mahoro atanga, kuko na mahoro ashaka kuguha, kuko nawe nyine yafise, kuko yarakatiye urubanza rwo gupfa, yarakatiye uva. Satani yaratewe hasi, nico gituma ari mu isi y'isi. Urumva naco gituma no bahanura ati twizere iyo mana izadushikana kure. Icambere kwanza uwizeye Imana ukamwakira Yesu umwami n'umukiza, icambere aguha na mahoro mu mutima. Ayo Shetani nayo yoguha, kuko nawe nyene nayafise. Urumva je rero naragize ibikoma akomeye ico gihe nakina muri Afrika y'Epfo, yumvire hama ndakina umupira w'amaguru mugabiranga, bigeraho magarika fise umuryango, fise abana, umugore, vuga none tuzobaho gute. Sinashobora gukina, nagiye kwa muganga baraba nangora ni mufise, muga sinashobora gukina, ariko naragira ubuntu, narumvise ubutumwa bwiza, camvuga nuko nase gukira, none nirukire. Ndiyumviraho no kwirukira, nirutse ku baganga bikirundi ndabura, ndiruka ku baganga bikizungu ndabura, naba hanze abantu benshi
hanze iyo vyase mu gihugu cacu bagenda kwivuriza hanze. Je naragiye hose narakoresheje amahera menshi gushika n'utwona nifise twose twagomba duhere. Camvuga ni oya, ari ahantu hamwe naragerageza. Ari ahantu hamwe naragerageza. Reka ngerageze ku mwami Yesu naho ndabe ko bikunda. Mugabo igiye gusana namwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ubuzima bwanje bwose bwaciye buhinduka. Icambere naciye ndonga amahoro mu mutima. Sinigera niyumvira mbega ejo nzogiki, abana banje azogiki, mbega ejo nzobaye, kuko sije imba nkibaho, ni Yesu aba muri jewe, namuhaye ubuzima bwanje. Namwe nagomba nabahamagarire, nimba ushaka gutera imbere mu vyawe no mu bawe, nimumwegere umwami Yesu, kuko azabaruhura, azabatera imbere, azabageza aho mwengere mudashobora kwiyumvira. Je nakina muri Afrika y'Epfo, mugagiye namwakira, naciye ndonga kontra y'ekipe y'Uburaya. Aho tuvugana nje mvuye Uburaya muri Sweden. Urumva ivy'Imana yangiriye, kandi iracangirira vyiza vyisi gusumba. Nimba ndi ngaha ni kubera uyo mwami, ndiwe yandungitse avuga ati gendera baje abantu, genda ubabwire ubutumwa bwiza, genda ubabwire bihane, genda ubabwire ko ndi ngaha kubwabo, ko navuse naje kwisi kubwabo. Genda ubabwire, nico gituma ndi ngaha uno munsi kubabwirwa ubutumwa bwiza. Umuntu wese arose kano kanya, kuko jewe igihe babimbwira n'ubuntu nagiriwe, nawe rero n'ubuntu ugiriwe. Rero uracafise umwanya, kuko ejo nawuzi ko azohashika, ejo nawuzi hejo hiwe. So rero vyiza mwamwakira uyo Yesu akababera umwami n'umukiza w'ubuzima bwanyu. Na menshi mfise yo kubabwira, ariko cari kwico cyane cyane abakinyi umupira, mugerageze mwizere Imana cyane, mushira Imana imbere muri vyose, izabagirira neza kandi izabaruhura. Nuko rero ndashimye, Imana ibagirire neza kuri uno munsi. Ndi n'umunezero udasanzwe muri province yanyu Bubanza, komine Gihanga. Nukuri ni Imana niyo ndungise ngaha, kandi numva mfise umunezero mwinshi, numva ndabakunda. Ni kubera nyene bidakunda, nukuri sinari kuva ngaha nahaye cyari cyo cyose umuntu wese ngaha. Mugabo ndabona muri benshi nivyo bakunda ko mwokwira ko mwese. Mugabo hari ikintu ndabemereye, ubu n'ubwa mbere mugabo n'ubaye bwa nyuma, nzoza ndaza kubaramusa, tugendera imiryango yanyu kugira turabe ico tubafasha mu kubateza imbere mu vy'Imana yamezagije. Mu vy'Imana yamezagije nukuri nzoba inyuma yanyu. Urumva, ndabafate mu mugongo, mu vyo nshoboye nzobikora, ivyo nashoboye naho nakundi. Mugabo turizera, kuko nizera Imana, namwe twizera Imana, hama tuyishira Imana imbere, izadushoboze mu vyo tugiye gukora. Imana ibahezagire.